cyane we anigena yikubita hasi akarira nkaho umenga bamuciye amaguru ntabisiko James ntabikunda cyane we ivyo kunda ko bigumiza mu ntoki ivyo birongera umwanya reka ijambo ry'Imana ni kiza kuri so aramubabaje no kurisoma ni vyiza cona nk'ari abantu beexagera umenga bagomba kutwereka yuko umenga baturusha kurondera Imana ko ahubwo sha hinge ndayihagarika gatoya urazi yuko Vianney agomba kudusohokana muri restaurant nagomba kukubaza mardi ni bon ndamukonfirme oya nari ndavyibagiye basha kukubaza nasi urazi mardi ntibikunda ko yenda afite cagikorane c'abagore kuri eglise ntibikunda urazi ko duhura iminsi yose wari wambwiye ko kwa kangahe la fois passée la semaine passée wari wakigize igikorane c'abagore twamato kigira iminsi yose kwa kabiri ku mugoroba urabizi okay sawa mbo mardi bidakunze reka tugire vendredi comme ça tugira wa mukuzina wanje akaza akabasanga ngaha bakirigwana oya malheureusement vendredi ku mugoroba ndafise veille kuri eglise no kuvuga yuko uzorarayo none il y a 2 semaines je pense mwari mwagize ibindi muri veille ariko iyi veille spéciale kubera urumva dushaka gusengera premier covid have dukuri abantu turarushe rero twe twafashe umwanya uri spéciale iyo vendredi vraiment zo bari veille yivyo ego nukuri cyane umva bikomeye none samedi ho rero urumva ntibishoboka kuzoba watashe bukeye oya ku mugoroba birashoboka je ntazo atangora cyane kuzoba warayizamu utazobishobora donc samedi ndamukonfirme donc ça ma 18h yo bari bon comme ça tugenda akibona ego OK reka ndamukonfirme yo oya razi ndafise igikorane cyo ku telefone igikorane ku telefone kandi yabari jewe hoho yo nije batumye nije ntezo kuvuga ubutumwa uwo munsi yo oya nukuri oya ntivyoshoboka isomene ntibizokunda jewe uru rugo rurananiye kweri none ariko reka ndakubaze aha mu telefone naranditse y'imisi yose wowe haraheze nk'ikintu c'amezi 6 utabazwa muri runo rugo ndi muri prière ndi mu gikorane c'abagore turiko dufasha ugwaruka ryari wambwiye ngo muri marche pour Christ hama après yaho ngo ni marche des disciples ibi murimwo sinzi je nukuri ntubazonga ntubaha jewe ndabona promesse ndi ngaha muri aka kanya ntituri kumwe uri ngaha muri aka kanya ndakubona amasangana gute niyo uri ngaha utizingire ko bibiliya uburi mu matelefone aburi kurafasha uri kuratera intege none gufasha umuntu no gutabara abantu mvuga make ariko jewe ibintu numva biriko birambana byinshi ikindi naco twavuganye gute kuvyerekeranye n'ivy'abana twavuganye yuko je nzobigisha ivy'ibiharuro nawe ukabigisha ibintu vy'amarangi igifaransa n'ivyongereza n'ikiespanyol none uraheruka kubona amanota baheruka kutuzanira oya urumva ivyo ujya mwana wa satani utera n'ivyo satana ego nukumva vyaragoye abana muri no minsi byaragoye abana utababa hafi oye izo ni responsabilité Ijambo ry'Imana ritubwira ngo tubanze turabe ivy'Imana ubwa mbere na mbere imbere yuko twinziringira ku bintu vy'isi nukuri turondera Imana kandi ko ndabikora bajya abana n'ivy'isi oya sivyo nshaka kuvuga oya rero ngo twitwararike ibiki hacavamwe ibiki hacabona iki Imana izotwitwararika ivyacu yo sinari bwavyumve rindira nshuti yanje kubera ngira ntarefone nyine inzu kubera iki ngira ndayimusubize hameja ubukera tuzogende twibanire kwishengero na pastor ngira ndamwavize ndamubwire tuzoje kwibera iwiwe hama Imana izoce yitaye ivyacu ahubwo nabigisha reka ndabandikire
tugende twitwararika ibyo by'ubwami bw'imana ibyo by'imana ibisigaye imana none ntuvuze ngo izo kibyitaho none ugomba yitaho ibyawe gusa reka yitaho n'ibyacu ashuguhamwa n'ukuri warose intore iyo abara abandi bagabo ngaha n'amenyo aba yaravuyeyo namina n'ubukivuga kubera amenyo yavuye ivyo ndibiki reka nigire mu bandi bagabo ibintu vyo kuguma muri iyi nzu je binyenerva umuntu agategwa n'uwiwe nta kundi ne tubigenze gute mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho mwerere hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie ntiwavuyemo umutima oya n'ukuri abantu benshi bambwira ati none Nathalie ko wamwa utera induru n'umunsi natekereje arabatwandikira fa pase mumengane makosa nivyo twahindukije gato twagerageje kuraba ariko twagomba no kubibutsa hari benshi bahora batubaza batatuzi n'umugabo n'umugore turubatse turabibibukije abasanzwe babizi abatabizi nabo turabimenyesheje abavamo umutima nabo arabatuvuga bati hari gihe mugira agakiro kamenga ni ivy'ukuri oya iyo wumva naho bishika ntitwobishira ku masanamu ngo tushire no kuri YouTube ntitwobishira ngaha rero ikintu turiko turerekana ngaha ubwa mbere si ikintu cya critique kuko ibi tuvuze kumbure ku mukiriso ariko bishikira n'abakozi b'Imana hari abantu benshi bakuriye mu miryango cyane cyane nk'abana b'abapastori cyangwa abana b'abantu bari yangaje muri eglise usanga bafise igikomere batanagomba n'ikintu cyo gukurikira Imana kubera iki kuko papa wabo ntiyigeze abaho abantu abapastori n'abantu baronderwa amasaha atagira uko angana n'abantu bashobora kwirirwa ahantu n'abantu bashobora kugenda amajoro bajya gufasha abantu maze ugasanga abiwabo abo mu nzu yabo ntibababona ntibababa hafi twama twibegira ko umuntu wese afise amabanga imbere yuko agera ayo mabanga n'umuvyeyi afise abo bavukana afise ubundi muryango imbere y'ico gikorwa nawe afise abavyeyi arafise inshuti ugasanga turibagira yuko umupastori canke umuntu wese twama turondera dufasha mu masengesho ko afise une vie privée rero ni vyiza ko ico kintu tucibuka tugatahura nuko tukabakura ku buremere kandi n'abandi bakiga kurondera kurusha Imana kurusha umwana w'umuntu kandi Bibiliya irongera ikatubwira yuko umuntu atitaho umuryango wiwe Bibiliya itubwira yuko ari inyuma y'umupagani il est pire qu'un païen niko Bibiliya ibivuga ni vyiza rero hari gihe kenshi haba ama activité atandukanye natwe turihangaje mu ishengero dufise n'amabanga tujejoye ariko rimwe na rimwe hari gihe usanga abantu bibagira yuko abo muri kumwe bafise ibindi nk'uko nataraheje kubivuga nico gituma rero tugarutse mu vy'amatamperama hari abantu babiri novuga washaka n'amatamperama yose mu gihe batahuye igikorwa umugambi w'ishengero n'abantu bavyifatamo mu buryo butandukanye nk'umuflegmatike kuko bimugora kuvuga no niwe nagerageje gukina no niwe yagerageje gukina hari gihe usanga ari mu bikorane vyose kandi biranoroshe n'umuntu w'umurongozi kumwikorako kuko ni wakubangukira kuko ntiyigera avuga oya bisigura ko rimwe amashobora kuremerwa n'ibikorwa biri mu ishengero akaremerwa n'amabanga yo muhira kuko ntazi kuvuga muhira oya kandi ntazi no kuvuga aho handi oya rero birakenewe cyane gose ko atahura ko amahoro yiwe ntari kuko muzuzanye gusa n'abantu amahoro ava ku Mana ku buryo nawe ushobora gushira amanga ukavuga uti nukuri ico kintu mwashaka kumfasha ushora munsi ndacumva ko si hondi kubera ndanarushe urashobora kunarushe uko bukeneye no kuruhuka hama umusange nawe burya arashira ku mwunzani akarabaho akenewe cyane ni naco gituma abantu bubatse n'abasange cyane bafise inshuti z'abasange kenshi yumva yuko abo mu nzu bo bamutahura baramuzi barazi ko atari umwana mubi barazi ko ari hari mu gihe byo babigora
bigoranye yuko ababa iruhande uca usanga rero yiyemvesitisa mu buzima bw'abandi ugasanga iwiwe ni ukuri abantu babana n'uyu munsi hari abantu muri ko muradukurikira usanga mwubatse n'abasange mutigera mubura muhira ariko ubona ari terima investi mu bantu kandi on fait beaucoup no mu bikorwa by'Imana hari n'igihe umuntu umenga aritanga rwose nimba uri umurongozi umuntu wamubona cyane uraraba ko atari karafuya ama responsabilité yiwewe ugasanga yibangiye cyane ivyo bikorwa ikindi naco abamelankolike twaravuze yuko n'abantu bari iyo bitanze mu kintu bagenda bose iso entier donc baritanga bose ntibazi kwitanga agace gace nico gituma kenshi iyo bari investi nabo mu bintu by'ibikorwa by'Imana nkuko Natali yabivuze hari igihe bakunda novuga kwivictimiza no kuvuga kumva yuko bariko barahamwa bahoga ubwami bw'Imana ugasanga rimwe na rimwe rero aremeye umusaraba wo muhira ariko atari umusaraba w'ukuri atari guhamwa Kristo yamuhamagariye kubera arapima karaba ciza na kibiniki iciza no gukurikira Imana ego gufasha umuryango si bibi mugabo ciza kurusha niki ku munzane wiwe gukurikira Imana nibyo rero ça demande sacrifice ukaca usanga avuga ati rero abo muhira ndabahevye ntabigira kubera banka avuga ati non c'est le prix à payer nuko kenshi rero malheureusement yashizemo ingufu cyane yaramaze imyaka myinshi yinvestisa arashaka kuja muri frustration akababara ugasanga harimwo na bamwe basigaye banka no kuja mu vy'Imana non pas ko hari koso yarakoze muko umenga avuga ati Imana naragukurikiye ariko nuvumenga nta feedback ihari kandi ni benshi byabaye akagira demi-tour yagiye aba mubi abasezeye kandi niyo umwegereye amajambo amuva musanga ari mu ruranza umukorerike nawe iyo yatahuye iyo projet umenye yuko asensibiliza abantu bose ariko nawe iyo ageze ahantu akumva yuko atakibirimo bene data niwe aba intambamyi acagerageza gusambura ikintu cyose cyamukomerekeje acamo wa mbere acagenda akritika hirya no hino ivyo ni ibintu bikunze kuba nico gituma rero twariko turavuga kugira umuntu ashobore kumenya nimba uri mu bikorwa by'Imana wame wibuka iminsi yose hari ishengero rito y'Imana yaguhaye n'umuryango wawe n'umugore wawe n'umugabo wawe n'abana bawe gukora muri ivyo bikorwa bitandukanye biba kwishengero canke muri organisation rukristo hirya no hino ni vyiza cyane kandi mu vyitangemwe mu bishigikira ariko namwe mwibuka priority amen rero nibaza yuko ico kintu cyo kugaruka kwisoko ariyo Mana kuko nibaza ko niyo tuko turavuga utwo turakorera Imana ngo ni bikorwa vy'Imana effectivement ni bikorwa vy'Imana ni yibikora kuko birashobora kubandanya wowe udahari Imana ntiburi uwikoresha kandi bazokwama bahari ariko ikibi nuko tubikora nabi ku buryo rimwe na rimwe tubaza nabo tubana cyane rero Imana ibahezagire amakomantere yanyu turayahaye ikaze hama ikindi naco turashimiye aba partenaire turiko turaronka hari abariko baratwandikira bati turagomba kubashigikira turagomba mu dukonte yuko turi kumwe namwe rero Imana ibahezagirire mugire ijoro ryiza abandi mugire umugoroba mwiza mwarahezagiwe Imana ibahezagire cyane.